Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Muri kino kiganiro turagaruka ku nteguro z'amabwirizwa zizwe zongera ziremezwa n'inama nshingamateka muri indwi irangiye, aho twavuga nk'integuro y'ibwirizwa ryunganira ibwirizwa nshingiro risubiramwo ibwirizwa ryunganira ibwirizwa nshingiro nimero 1/20 ryo kuwa 3 Myandagaro umwaka wa 2019 rishinga uko sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro itunganijwe, uko ikora hamwe n'ingene ivyerekeye imanza bigenda muri iyo sentare, hamwe rero n'integuro z'amabwirizwa abiri zijanye no kwemeza impinyanyuro z'amasezerano mpuzamakungu ajanye no guhasha ivyaha hamwe n'ubundi bugizi bwa nabi bikoregwa mu bibuga vy'indege no mu ndege nyene. Turagaruka kandi ku vyaranguwe n'inama nshingamateka bijanye no kugenzura ibikorwa vya leta, aho inama nshingamateka yakurikiranye ivyegeranyo birimwo ibiharuro vyerekana uko ivy'ubutunzi bw'igihugu vyari vyifashe mu mezi ya Ndamukiza na Rusama uyu mwaka wa 2024 vyasohowe ni Banki ya Republika y'u Burundi. Nkaba nongeye kubaha ikaze. Ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 3 Nyakanga uyu mwaka wa 2024 inama nshingamateka yarakoranye ihagarariwe na nyeniteka Gerase Daniel Ndabirabe umukuru wayo, aho abubahwa abashingamateka bakurikiranye ivyegeranyo vyerekana ivyaranze ubutunzi bw'igihugu mu mezi ya Ndamukiza na Rusama uyu mwaka wa 2024 nk'uko Banki ya Republika y'u Burundi BRB yabishikirije mu vyegeranyo yasohoye. Ivyo vyegeranyo bikaba vyashikirijwe n'umukuru w'umugwi w'amaho ujejwe ivy'ubutunzi umushingamateka Nestor Ntahontuye. Ikigaragara rero nuko umwimbu mu mahinguriro nka Brarudi wagabanutse, umwimbu w'ikawa n'icayi waragabanutse nawone. Ibiciro ku baguzi vyaraduze, amafaranga yinjira mu kigega ca leta yariyongereye co kimwe n'ayakoreshejwe, nayo agaciro k'ifaranga ry'u Burundi karagabanutse. Les indicateurs de production industrielle zaragabanutse gatoyi kwa kane no kwa gatanu bijanye no kugabanuka kwa production yo muri Brarudi ndetse n'icayi hamwe n'ikawa kubera nta kampani y'ikafe. Biraboneka yuko muri uku kwa kane ndetse kwa gatanu atakawa yashoboye kuboneka kubera ibyo ntegereje kuvuga. Tuje tuja muri les indicateurs sur les finances publiques, biraboneka neza yuko zo berekanye ni nyinshi mugabo zibiri nizo zikuru. Boneka yuko les recettes cumulées en considérant le cumul de l'année budgétaire zamye ziduga yaba mu kwa kane no mu kwa gatanu ndetse no guhera mu kwa mbere no mu kwa kabiri ama recettes publiques yaraduze cyane. Amahera aba yavuye hanze y'amadovize nayo nyene yabandanije aduga ndetse n'amadovize yabandanije azari menshi à la suite de la mesure de la réglementation de la monnaie locale de fonds reçus par les transferts instantanés internationaux. Akanyuma ni taux de change nk'uko tubizi, il y a eu l'évaluation de la monnaie guhera muri avril umwaka uheze par rapport au dollar américain yavuye kuri 2000 cette fois-ci francs 23 kuri 2822.15 muri uno mwaka. Kuri ico nyene kijanye n'ubutunzi bw'ibihugu vyo kw'isi, umukuru w'inama nshingamateka nyeniteka Gerase Daniel Ndabirabe ati haraho habamwo ibinyoma vyinshi na cane cane biva ku bihugu vyitwa ivya rutura
biba bihagaze ku nyungu z'aba canke bariya. Uyu muco jene witwa ko nokwita ko ari umuco technique mugabo umuntu yumvise akiyumvira neza twisunze ibiriko biraba mw'isi umuntu arumva ko harimo ibintu bidatomoye. Kijya tuvuga yuko ari dollar ukabona mu mwanya wari tubwiye ngo ibintu byo devaluation ni iki bijya byose je ntavyo nemera ni vy'amato yo muri bank no kutwiba kuko aho bihagaze hose ko bavuga yuko ubutunzi bwacu data ngo tubuhagarika ngo kw'idollar amadevise ayo madevise nayo beneyo bakaba batubwiye ko ari amafo ngwereka arya mahera yaba ama euro yaba amanyamerika ati ce sont des papiers donc des papiers zidafise ico zirepresenta bagenda muri histoire baza kwerekana ko nabo le dollar à un moment donné yari hagaze bayihagaritse kuri or mugabo dans l'histoire baza gusanga yuko iyo or atayo bafise bamaze kubona ko amahera yaba hagaze ku mpapuro gusa baza kurondera uburyo ayo mahera yoshobora kuba representa quelque chose nubwo rero bagiye baza kutwiba ino en Afrique cyane cyane baza kuvoma amabuye yacu y'agaciro baje kubona ibintu en espèce ngo baje kugura bakazana amahera yabo y'amadevise ayo madolari ayo ma euro wowe ubahaye ikawa yo bahaye icyayi cyawe mugabo baguhaye impapuro kino vale rien ubusuma des années batwiba mugabo twebwe tubandanya turi mu bintu bimeze nk'umwotsi. Niyo mpamvu nibi byose by'amabanki ubabagije bati mbega iyo taux d'intérêt ivahe mwavuze ngo muri BRB ngo batanga le taux directeur sawa none bo iyo taux directeur ivahe hari abantu quelque part dans le monde quelque part abantu qui sont bari concentrés sur l'affaire baza barabinge n'ibintu bigenda vyevaluwa bigenda vyevoluwa baravya amaintere yabo. Abashinga amateka bakaba barashimye ivyegeranyo nk'ivyo kuko bituma bamenya vyinshi bakifuza ko ibanki nkuru BRB yojera shikiriza ivyiyumviro kuvyo babikwiriye gukorwa kugira inyishu zirama zishikweko. Muri risasa risanzwe rya Myandagaro inama nshinga amateka ibandanya itora amabwirizwa meza ku neza y'abene gihugu. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 4 Nyakanga uyu mwaka w'2024 inama nshinga amateka yarakoranye mu nama ya bose kugira yige yongere yemeze integuro y'ibwirizwa ryunganira ibwirizwa nshingiro risubiramwo ibwirizwa ryunganira ibwirizwa nshingiro ryo kuwa 3 Myandagaro umwaka w'2019 rishinga uko sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro itunganije uko ikora hamwe n'ingene ivyerekeye imanza bigenda muri iyo sentare. Umushikiranganji Martin Teretse ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano niwe yari yarungitswe na leta ngo ashikirize yongera asigurira abashinga amateka ibijanye n'iyo nteguro y'ibwirizwa. Nkuko iyo ntumwa ya leta yabishikirije ngo hariho utunenge twibonekeje mu ibwirizwa rigenga sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro cyane cyane ku ngingo zimwe basanze zivuguruza iziri mu gitabo c'amategeko agenga amatora. Nico gituma rero ngo hari hakwiye kuba ukuroranisha ingingo ziri muri ayo mabwirizwa. Integuro rero y'ibwirizwa yunganira ibwirizwa shingiro igenga sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro bisanzwe ari rya vuba ryatowe mu mwaka w'2019 ariko rirafise utunenge dukwiye gukosorwa kugira ngo iyo sentare ishobore gukora neza kuruta uko biri uno munsi. Utunenge rero tumaze kwibonekeza hariho ingingo zivuguruzanya n'izitegekanijwe mu gitabo c'amategeko agenga amatora code electoral. Aho twovuga ingingo ya 50 y'ibwirizwa risanzwe
rikurikizwa ivuguruza ingingo ya 85 y'igitabo c'amategeko agenga amatora uvyerekeye ibiringo byo kwitwara mu matati ajanye n'amatora. Nico gituma akwiye kuroranisha ibiringo byo kwitwara mu vyerekeye amatati ajanye n'amatora muri ayo mabwirizwa uko ari abiri, na cyane cyane yose ko ari amabwirizwa yunganira ibwirizwa shingiro cyo twita loi organique. Byongeye ibwirizwa rigenga sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro biriko rirasubirwamo bitegekanya ingene ivyerekeye imanza bigenda muri yo sentare, ariko ryashizemwo igice cerekeye ububasha bwayo nk'uko bitomowe mu bwirizwa shingiro mu ngingo yayo y'amajana 234. Vyoba rero ari vyiza hashizwemwo igice cerekeye ububasha bw'iyo sentare mw'ibwirizwa rigenga, ukaba nka ibwirizwa ryunganira ibwirizwa shingiro risanzwe rikurikizwa ntaco rivuga ku bijanye n'ingene imanza ziburanishwa muri iyo sentare, mu gutuma iyo sentare ikoresha ububasha ihabwa n'ibwirizwa shingiro kugira icungere ko inzego za leta n'izindi nzego z'igihugu zubahiriza ibwirizwa shingiro, harimwo n'amasezerano yerekeye amateka ngenderwako y'ikiremwa muntu. Muri iyo nama ya bose kabaye akaryo ku bashinga amateka ko gusaba intumwa ya leta ko integuro z'amabwirizwa aho uburenganzira leta gutera ibikumu ku masezerano hagati y'u Burundi n'ababufasha, ivyo bita projet de ratification mu rurimi rw'igifaransa, zoza ziraca muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo isuzume ko ingingo zose zubahirijwe. Basavye kandi ko izo nteguro zoza zirashikanwa kare imbere y'inama nshinga amateka ikiringo gitegekanywa kitaregereza kurangira. Inyuma yo guca ijya nino no guhinyanyura zimwe mu ngingo zigize iyo nteguro y'ibwirizwa, abashinga amateka baciye bayemeza 100%. Rwanda bwirizwa twitoye 100%. Mu rukurikirane rw'integuro z'amabwirizwa zatowe n'inama nshinga amateka, tugaruke ku nteguro z'ibwirizwa zibiri zemejwe 100% n'inama nshinga amateka ku munsi wa 4 igenekerezo rya 5 Nyakanga uyu mwaka w'2024. Izo nazo ni integuro z'amabwirizwa zijanye no kwemeza iminyanyuro z'amasezerano mpuzamakungu ajanye no guhasha ivyaha hamwe n'ubundi bugizi bwa nabi bikoregwa mu bibuga vy'indege no mu ndege nyene. Ivyo byose bikaba bisaba kunagura amategeko ajanye n'igisata cyo gutwara abantu n'ibintu ku bibuga vy'indege. Umushikiranganje mu vyajejwe harimwo gutwara abantu n'ibintu Marie Chantal Nijimbere niwe yari yaje imbere y'inama nshinga amateka gusigura imvo n'imvano z'izo nteguro z'amabwirizwa. Igihugu cy'u Burundi nkuko musanze mubizi kiri mu muryango w'ibihugu bigize ico novuga bihurikiye mu shirahamwe mpuzamakungu riraba ibya aviation civile, ariyo Organisation Internationale de l'Aviation Civile. Igihugu cy'u Burundi kikaba cinjiye mu mwaka w'1968. Kuva ico gihe rero igihugu cy'u Burundi cinjiye muri uwo muryango byabaye ngombwa yuko amategeko canke amabwirizwa ndetse n'ibindi byose bisabwa kuri urwo rwego mpuzamakungu rwa aviation civile, igihugu cy'u Burundi naco kigenda kirisuganya kugira ngo gishobore kuyemeza congere kinayakurikize hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Muri Organisation Internationale de l'Aviation Civile hari inzego zitandukanye gushikaho novuga ko hariho n'urwego ruhurikira novuga inama mpuzamakungu ziba buri gihe kugira ngo dushobore kunoganza iby'amategeko n'amabwirizwa, byongere kandi ritore n'intumbero mu byerekeye ibibuga by'indege, abiyunguruza biciye mu kirere ndetse n'ubuhinga bwa none buba bugezweho canke ibyaha bishobora gukorwa biciye mu kirere canke bigakorerwa mu bibuga by'indege. Ni muri iyo ntumbero rero aya masezerano mubona ari nayo aya integuro z'amabwirizwa twazanye harimo iyi
projet de loi portant ratification de la République du Burundi du protocole portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs yemejwe i Montréal mu mwaka wa 2014 hamwe na projet de loi portant ratification de la République du Burundi de la Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile yemejwe mu mwaka wa 2010 muri conférence mondiale de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Isezerano rero mpuzamakungu ryemejwe Beijing mu mwaka wa 2010 ahanini rishira ku gihe ivyaha bijanye no guhungabanya umutekano w'indege n'ibibuga vy'indege muri rusangi hamwe n'abantu basanzwe bakoresha canke bakorera mu bibuga vy'indege. Rirongera kandi rigaha rikanagura rikongera rikagura n'ivyaha vyari bisanzwe biri mu mategeko mpuzamakungu atandukanye. Isezerano naryo ryemejwe i Montréal mu mwaka wa 2014 naryo rishira ku gihe isezerano rya Tokyo ryo mu mwaka wa 1963 igihugu c'u Burundi kikaba caramaze no kuryemeza ndetse iryo sezerano ndetse le projet de loi ikaba yaremejwe mu mwaka wa 1971 rikaba rivuga ku vyaha n'ayandi makosa akorwa mu ndege akongera agakorwa n'ingenzi ndetse agashobora gutera umutekano muke canke umudugararo ku zindi ngenzi be n'abakorera mu ndege. Ayo masezerano yose rero aratanga kandi na cane cane akaryo ko gutuma byoroha ku bihugu biyemeje bishobora gukorera hamwe mu gukurikirana na cane cane no mu guhana abakora bene ivyo vyaha kuko akatari gake usanga ivyaha bikorerwa ku bibuga vy'indege canke bigakorerwa mu ndege bisaba ko ibihugu bija hamwe canke ugasanga bifata ibihugu bitandukanye. Mu bibazo abashinga amateka babajije haragarutse cyane ikijanye n'indege z'u Burundi zitakiguruka bati hari indege u Burundi bwahawe nk'ingabire n'igihugu c'Ubushinwa itariko iraboneka iguruka hamwe n'iyindi iparitse muri Espagne Madrid kandi ku mwaka leta y'u Burundi itanga amafaranga yo kuyikurikirana. Amacha kabiri kijanye na patrimoine aeroportuaire kujanye n'indege hariho indege twamatuvuta bije y'imiliyoni amajana 5 y'amarundi pour l'entretien nagira mbaze yakwa mushikiranganje iyo ndege aho yo biri actuellement tageze kumva kumenga yageze kugeze no muri Espagne tumicyo birikira nuko baragarutse nico birikirafasha. Aho inyishu y'umushikiranganje nuko Burundi bwahawe n'Ubushinwa indege imwe nk'ingabire izindi zibiri nazo ngo Burundi buzozironka biciye mu masezerano hagati y'ivyo bihugu bibiri. Nayo iyo yindi ndege iri Madrid muri Espagne ngo hari umugwi w'abarundi uheruka kujayo kugira wige ibikenewe kuri yo. Indege MH60 nibyo indege twahawe biciye mu masezerano hamwe n'igihugu c'Ubushinwa hanyuma imaze gushika ngaha biragaragara nk'uko twabivuze yuko hariho utunenge tumwe sur les aspects techniques na cane cane byerekeye amamasike aho twasanze ku ntebe zitegekanywa kuri iyo ndege amamasike yo adakwiye abamuzi yuko adashobora kwiyunguruza mu ndege udashobora kugira secours mu gihe wowe uri muri altitude mu kirere cyane ugasanga indege iragize ikibazo umuntu yoca yibaza ati mbega none ayo mamasike adakwiye bamwe bandi bicaye ku ntebe zitagira amamasike twoca tubasakisha bakagira ko tugasova bonyene murumva yuko ni aspect technique umuntu atonegija kugira ngo iyo ndege ishobore kuguruka. Ikindi naco nuko hariho n'ayandi ma aspect iyo ndege bamaze kugira kuyisuzuma babonye ko byoba ngombwa ko ubwo tunenge twabanza gutosorwa kugira ngo ishobore kuguruka. Ivyo rero bitosorwe turamaze kubimenyesha abaduhaye iyo ngabire kugira ngo turabe ingene iyo ndege ishobora gufata inzira ari gusubizwa aho yakoreye bakabanza bagakosora utwo tunenge canke bakaza kubikorera ngaha kugira ngo ishobore gukora hisunzwe amategeko. Nivyo hariho indege iri mu gihugu ca Espagne Madrid ajya amafaranga rero ashigwa buri mwaka ku ntegekanyo z'amafaranga leta ikoresha ku mwaka
n'amafaranga yo kuriha parking aho iyo ndege ihagaze, hakabaho kandi no kuriha entretien na maintenance kugira ngo iyo ndege ntigire ikibazo mu mwanya iri muri parking. Ariko ico nobaremesha nuko hari umugwi mu mwaka uheze wagiyeyo kugira ngo urabe ibikenewe kugira ngo iyo ndege ishobore gukosorwa no gukorwa gutyo bizoshobore gusubizwa igihugu c'u Burundi, kugarukanwa hano mu gihugu cacu c'u Burundi imeze neza kandi ishobora kuguruka. Haragarutse kandi ikibazo kijanye n'ubusuma hamwe no gusaba ibiturire vyoba bikorwa na bamwe mu bakozi bo ku bibuga vy'indege. Abashinga amateka bati ibi navyo ko bitagiye muri ayo masezerano. Yatubwiye yuko aya masezerano yabayeho mu ntumbero yo guhasha ubugizi bwa nabi bubera mu ndege canke ku bibuga vy'indege, ariko yaduhaye n'uburorero bumwe bumwe aho barashe indege canke aho bazikoresheje mu bihe bifuza gutera abandi bantu. Ariko nyakubahwa mushikiranganje, naravye nsanga mwibanze cane kuri ibintu vy'iterabwoba, ntimwigeze mwiyumvira ku tuntu duto tubera mu bibuga vy'indege bitewe n'abakozi b'ibibuga vy'indege. Nta n'ibihano mbere je nigeze mbona biberekeye, aho usanga ku bibuga vy'indege bimwe bimwe haba ubusuma, wagenda no mu madeclaration bakakubwira ko kamera zitigeze zibibona. Hariho abantu benshi bagira ibiturire mu bibuga vy'indege, ukaza yugaye akugara amasaha ataragera habura nk'iminota 10 kugira winjire ukarinda kumuha igiturire. Ivyo vyarabaye 2019, jewe narasanze umuntu bagira bagira igiturire, je ncanababwira nti ivyo mubikoze naje nari inyuma yiwe ntibigarukira ngaha hafi. Ivyo rero ntimigeze muvyiyumvira. Ubusuma bw'iki burabera mu bibuga vy'indege, umuntu akibwa utwiwe mugo ugafira mu madeclaration bakanduka bakubwira ko batigeze babibona. Nyakubahwa mushikiranganje, mbega muba mubikurikirana murabimenya ibi bintu vy'ubusuma bishika bikabera hariya ku aeroport? Kuri ico kibazo umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere araremesha abashinga amateka ko ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye hari ubuhinga bwa none bwo gukurikirana amakosa yose ashobora kuhakorerwa, ngo kandi ibihano bikomeye birahabwa abakozi bagiriwe n'amakosa. Nagomba ndamuhumurize, nivyo abakozi bakorera ku kibuga c'indege ntibabara abakozi ba autorité de l'aviation civile gusa, haba harimo abakozi b'ibisata bitandukanye by'umutekano, ibisata bijeje gutoza amatagisi n'amakori, hariho n'abandi baprive baba bakoreraho usanga bafise bakorera muri duty free, ariko abo bose barafise amategeko ico no kwitwa nka règlement d'ordre intérieur ibibagenga ku muntu wese akorera ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Ndetse no mu bindi bihugu niko biba bimeze. Muri ico gihe rero abakozi bose baba bahakorera barafise amategeko ndetse nka règlement bisunga kugira ngo bashobore gukorera mu bibuga vy'indege. Nongaha rero ku kibuga c'indege cacu citiriwe Melchior Ndadaye, by'ukuri règlement d'ordre intérieur irahari, abakozi bose bisunga n'amategeko arahari, ariko nta munga uri sati bidahizwe. Turazi ko hari utugeso abantu bamwe bamwe bashobora kuba bakora ndetse ntidukekeranya, ariko iyo bishitse kenshi harakorwa amatohoza, tukongera tukanakoresha n'ubuhinga bwa none kuko haba hari amakamera de surveillance kugira ngo turabe ko koko iryo kosa riba ryarakozwe mu gihe umukiriya aje kwitwara muri autorité de l'aviation civile canke yitwaye muri kompanyi y'indege. Muri ico gihe rero abakozi baraheza bagahanwa, hari ibihano bitandukanye, hari naho bishika abakozi bakirukanwa. Ikindi cabajijwe n'abashinga amateka nuko Uburundi bwoba bwihuse gushira umukono kuri ayo masezerano kandi atandege ziguruka busanzwe bufise, mu gihe n'ibindi bihugu bifise indege vyinshi bitariko birihuta mu kuyashira ku mukono. Tene kuna taux de ratification ya masoko abiri. Icara bajijwe kandi kuna taux de ratification ino cyane. Gusa ibihugu bimaze kuratifia kandi igihugu bavuze Suisse na 3 pays, bakavuga 18 pays, alors 4 pays, c'est loin de la masoko ya projet de la Braille. Ariko abana bakabona ibiki je nibaze none ibihugu bise indege nyinshi
ibihugu bifise indege basize baproteja bakingira gusumba ni kubera iki bataratizo yavuze ati qu'est-ce que priorité ese kuri ivyo bihugu bifise aviation nini est-ce que c'est pas une priorité kugira baratifie rapidement na projet de loi nacibaza rero igituma aricyo duca twihuta cyane jewe nka cyane kibazo ukundi quel est l'intérêt évident twebwe tubona twoca turonka avec cette ratification ni question d'information kuko siko ndabitora neza afatiye ku biti bibiri by'ibihugu bimaze kugira ayo ratification. Secrétariat de l'Organisation Internationale de l'OACI yibukije ibihugu kugira ngo bishobore kuratifya aya masezerano. Bwa mbere haragaragaye yuko hari novuga de comportement zibera mu ndege ugasanga zirahungabanije canke ziratera umutekano muke ku ngenzi. Kugira kabiri nuko ubugizi bwa nabi biciye ku bibuga by'indege canke biciye ku ndege nabwo nyene butera bwiyongera bakavuga bati ibyo babyiza yuko iyo arsenal juridique ibihugu bihurirako yoba complete kugira ngo dushobore guhana bitworoheye twongere tunongeremo n'ivyo tubona bikenewe bivanye n'igihe. Rero kunagura amategeko novuga ko ni byiza kuko ubwa mbere aza gukingira nubwo atandege dufise ariko turafise iziza ngaha turafise n'ingendo zigendera mu ndege mu makompanyi aerienne atandukanye. Rero tukavuga tuti kwiyubaka mu buryo bw'amategeko biratuma wikingira mu gico kibazo gishitse mu gihugu ufise ingene uri bubigenza ufise n'itegeko rishobora kugukingira. Kuri ico nyene iteka umukuru w'inama nshingamateka yarashikirije icifuzo c'uko ayo masezerano yokurikizwa n'ibihugu vyose vyayemeje ata mwana n'ikinono ku rugero rumwe. Ngo igikenewe rero gihambaye ngo nuko Burundi bwogira indege zabwo kuko bworonkamwo inyungu nyinshi kandi mu gihe gito. Indege z'igihugu wacu nabwo banesize cyane ko amushiranaje kuko dufise inyungu nyinshi kandi mu gihe gitoya kugira ngo turonke indege z'Uburundi za kompanyi nationale. Bamaze kuzica ijya nino abubahwa abashinga amateka bakaba baciye bemeza izo nteguro zibwirizwa 100%. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye naho ubutaha.